turabahungu kandi urabona n'imyaka tugezemo n'imyaka yo gufungura tubwa so je nibaza ko ubugari n'inyama ko yari top. Ibiteramo byabaye muri Sama hari ikintu byabafashije kugera le public kuryohera abantu novuga ko Isama twaronse ibiteramo bitari bike vyatwongereje experience uretse n'uburyo ko n'uburyo navyo nyene arinza guhamaga mu biteramo no muwa mwumvikanye ku buryo. BTV Burundi presents B News. B News. B News. no gufata no yo TREY ZO ni bon. Ego ni bon nawe urakomeye je ndaho nawe sawa gose none yo bleu blanc washunyigana nyene ni wanyiganye urakomeye kazi cyane muri BTV. Murakoze cyane gose kumikaze muri BTV abakozi ba BTV. This is TREY ZO. N'umunezero ugeretse ku wundi ko kwakira hano muri studio ya BTV. Naje ndaryohewe cyane gose kwa mwanya kiri Nijyambere ryo muri BTV. Nijyambere mbwa sijyanyuma. Nijyambere ariko sijyanyuma baramvugiye akara yavuga sijyambere nawe nkacamuga sijyanyuma. Abakunzi bacu turi kumwe ngana TREY ZO mwaramudusabye kenshi ariko uyu munsi yaje rero ariko shayaje wenyine ihasa ryanje rap boy yafatiriwe ari mu examen musanzwe muzi ko yiga kuri Université y'u Burundi so bari mu bihe by'ama examen byamugoye gato batevye so ndavuga ni BTV ko yarinze idutumako ni twosiba twese reka je ndahishikira kandi muzogaruka mugarukanye yego kandi aho ndi nawe nabahari turi babiri handi nko babiri. Hari indirimbo twagiye turabona zagiye zirakundwa cyane dutanguriye kuri yo yarakonze cyane turayikunda abafana ba BTV barayikunda akenshi turi mu kiganiro barakunda kudusaba indirimbo yanyu so mumaze kwinjira mu muziki ukabona ukuntu indirimbo zanyu zikunze cyane cyane ku ndirimbo yanyu ya mbere ku bwanyu ni igiki kintu byabongereje nk'inguvu hama n'igiki kandi byahinduye kuri mwebwe? Ni vyamye bimeze neza kuko imbere yayo hari indirimbo yacu twasohoye mu kwa kabiri niba nihenze yo navuga yuko donc yari indirimbo nziza mugabo ntiyahurumbiwe cyane nkuko yo yahurumbiwe mugabo n'ivyaduciye intege twarabandanyije turakora turashiramo akariro ca dusohora yo navuga yuko ari nayo yadusohoye niyo yadusohoye so imaze kubidusohora twaramenyekanye benshi baratumenya TREY ZO na Rap Boy hama turasubira kandi turakora kubw'inshuro ya gatatu dusohora indirimbo yitwa Bigi ari nayo ari nshasha ku bwacu kugusha kuri no mwanya navuga ko ari ibintu bitera intege yuko zigikorwa ukabona yuko abantu bagikunze bagihurumbiye hama bakaguhana feedback nziza navuga n'amakommentaire meza hakabaho n'abakwemerera ubufasha mbe bakaguha n'amamarché dufate nk'amaconcert byose ni ibintu byerekana yuko bawizewe kandi baba babona yuko woteramisha abantu. Yes turabishima cyane gose. Aho uyu munsi aho mugeze uko musohoye igikorwa gishasha si igikorwa gishasha gusa nkuko babivuze hari amamarche mugenda muronka mu maconcert muri ibyo bikorwa byose mugenda mukora mu gihe ushigikiwe ubonye ushigikiwe n'umuririmbyi nka wewe mukuru wawe canke mutoyi wawe bagushigikiye dufata indirimbo yawe urayisohoye channel yawe ya YouTube iragiye ko commentaire y'umuririmbyi aragize partage na link y'indirimbo yawe kuri wewe TREY ZO hari ikintu bigufasha? Ego icyo ni ikintu umuririmbyi wese abakeneye kuko iyo usohoye indirimbo urumva hari ahantu henshi wowe utoshika ariko ubifashijwemo n'abagenzi surtout nk'abantu baba influencer abaririmbyi bagenzi bacu iyo agufashije agapartager link y'indirimbo yawe cyangwa ka video akantu kose geste yose yokora kugira ngo asunike igikorwa cawe ibikenewe cyane gose so no bwira abaririmbyi bagenzi banje mbe n'aba influencer gusa kuko umuririmbyi abakeneye abantu benshi batandukanye n'abakomedien n'abajournaliste nkuko muko murabikora no saba yuko abaririmbyi bose twoshigikirana tugatezanya imbere mu gusharinga ibikorwa byacu. Yes TREY ZO Isama yose hariho ibiteramo byinshi byabereye ngaha mu gihugu cyacu muri bamwe twagiye turabona mugaragara kenshi ni kuvuga hariho ibiteramo bimwe mwagiye muratumirwa kandi ni ikintu ciza cyane jewe ku bwanje noshimira abantu biyumvira gutumira abaririmbyi haba abantu bategura ibiteramo murinze mubiyumvira ko ni ikintu ciza cyane vraiment kandi mukomeze ku bwamwebwe ibi biteramo
aho uno musi bigeze ntitwavuga ngo vyaraheze biracabandanya mugabo uno musi aho mugeze ibiteramo vyabaye muri sama hari ikintu vyabafashije nka wewe canke nka Happy Boy byarakidufashije cyane gose kuko urabona uko duzi no munsi on stage siko usubira ejo usubirayo ufise akantu wungutse mu mutwe ukujera le public kuryohera abantu novuga ko isama twaronse ibiteramo bitari bike vyatwongereje experience kuko hamwe tworaba nk'igiteramo twahereyeko bacuraba nico duherukirako urabona neza difference ihari kandi n'ibintu umuririmbyi wese abakeneye ko aba connected amwe na le public yiwe ababone abaramutse abaririmbire abaryohere so navuga ko byatunguye kinini cyane gose uretse n'uburyo ko n'uburyo navyo nyene arinza guhamaga mu giteramo no mwumvikanye ku buryo navuga ko aborganiza ibiteramo bugwiza ariho ibiteramo bikaba byinshi kugira ngo umuririmbyi yunguke n'umufana nawe ne yunguye ko umufana mugiye imbere ukamuririmbira kubwiwe abayungutse ego jewe ndashobora gufatira ku biteramo bibiri aho yari ibiteramo bitumiwemwo cyane cyane abanyamahanga ni kuvuga abaririmbyi bo hanze duhereye ku giteramo ca Harmonize mwebwe niho mwari muri igiteramo ca Bruce Melody mwebwe niho mwari muri kubwawe TREY ZO uri ngaha imbere y'abakonzi ba BTV hariho byinshi byagiye biravugwa mugabo kubwawe ndashaka banza umbwira avantage ni kuvuga inyungu wakuye muri kijya gikorwa ni ikintu kiryoshe cyane mu gihe uri kurarabira kuri mukuru wawe tudafatiye kuko mwoba muvuka hamwe canke muri bamwe mugabo bivanye n'ukuntu ari hejuru yawe kucitwa umuziki wowe hari ikintu byakunguye byinjije mu buzima bwawe ni giki utangure kwa Harmonize uko Harmonize ameze siko Bruce Melody ameze mugabo kandi uko nkuko babivuze ati kuva bigitangura gushika ubu hari ikintu cagiye kirahindagurika kuri we rero ni giki wabonye kuri we ntuvuge nka wewe muguvuge nk'abandi baririmbyi ni kuvuga hari ikintu urashaka kuvuga ati Harmonize tugerageje kuraba stage hajya hano niho twari turi hariho ukuntu public yakira mwebwe hariko n'ukundi kuntu yakira umunyamahanga yaba ari hejuru yanyu canke hasi yanyu mugabo kuri wewe byagufashije iki no ku bandi baririmbye bo ngahe wacu icyambere cyo novuga nuko hit zirakenewe uko iyo uduze kuri stage ufise hits udugana akantu ako kwiyemera uvuga ati hari indirimbo zanje bashashaye nyinshi so iyo ufise amahit rero menshi nako uburumbirwa cyane gusumba abandi so navuga Harmonize duhere kuri Harmonize afise amahit menshi cyane gose ya muri East Africa banashaka sa mu Burundi gusa urumva ko aduze kuri stage afise amahirwe menshi yo guhurumbirwa gusumba twebwe dufise hit zitatu canke zine so ico twunguye nk'ubwenge nuko twokora cyane tugakora amahit menshi icya kabiri naco urumva umuntu ari umushitsi hari umuntu avuga ati je Harmonize tumenyere tumubona mu mateleviziyo mu mavideo TREY ZO Happy Boy nawo hari amahirwe yuko hamwe nogenda mwijabe twohura urumva sico kimwe nibo duhurumbira co kimwe novuga ko ari difference niyo difference yonyine hari umufana aza ashize mu mutwe cyane gose umushitsi gusumba umusangwa kandi ivyo si bibi na gato gusa ico kandi nosaba abafana nuko iyo haramuze haje umushitsi muri vy'umurundi agategwa iteka agahamagagwa na wene mission aba afise niyo kwemeza uwo munyamahanga yuko aha yaje hari abaririmbyi kandi basanzwe bashoboye so umufana wese rero ukazoza haje umunyamahanga ingo ufise mu mutwe ko ugomba gushuha gusa ugomba kuryoherwa umurundi aduze stage muhe support na wene ugaragaze wereke umunyamahanga ko mufise abaririmbyi nabone babishoboye nico novuga ko naremarse gato na Bruce Melody nivyo nyene ego nivyo yaririmbye live natwe suko ata live tushoboye turayishoboye mugabo ntivyari migambi kuko live uyitegura no kumwe na band abakuvugiriza umuziki vyavye n'uburyo n'amafaranga n'umwanya urumva suko tabishoboye ahubwo nuko bitari mu migambi sino live natwe twama twayivugije no guheruka twagize live mu giteramo twari turimo ca sisi wenyewe urumva live nayo nyene turayishoboye gusa bivana no kuntu mwumvikanye no waguhaye marche nico hariho benshi bakunze mvuge imyidogo ya benshi bakunze vuga ati hari ahantu vraiment bitagenze neza kurya muririmbyi mu gihe ariko habaye live ati vraiment
urya muntu ntiyabikoze neza cyane. Hariho aba baririmbyi bava hanze dukunze kubabona, fate vendredi igiteramo kiba samedi tukabona vendredi, igiteramo kiba vendredi tukabona jeudi canke mercredi. Kuri mwebwe muba muri ino muraronka umwanya ukwiye wo gukora repetition? Igiteramo byiza uracitegurira si umunsi umwe cyangwa se iminsi ibiri, washaka gufata nk'indwi yose uko uracitegurira. Aba n'abandi les professionnels plus arafata nk'ukwezi kose ko yitegura igiteramo. Ni byiza ko uduga kuri stage witeguye neza, wumvikanye na band yawe yose, ashaka geste uza gukora uzi ingene uba warayiteguye. So ni byiza imbere yo gukora igiteramo ko ufata umwanya ukitegura kugira ngo utange na performance nziza, kuko ibyo werekanye imbere y'abantu nibyo biguha ejo canke hirya y'ejo amahirwe yo kuzotumwa ko mu bindi biteramo. Bigi tuje rero ku ndirimbo. Kubera iki mwiyumviriye gukorana na Berry Music? Berry Music uretse nuko ari umuririmbyi mugenzi wacu, asanzwe ari n'umugenzi wacu mu buzima busanzwe, dusanzwe tumarana ibihe kenshi aho twicarana tugateramana tugatera inkuru. So icyiyumviro cyatujemo nkuko nyene nka kujya uronka inspiration zigiye zitandukanye, hama tuca tumwiyumvira ko nk'umuntu yoza dufatira refe, kuko twagomba kuza n'indi ndirimbo itandukanye nayo, apana ko tugumeza abantu handi nyene muri yo urumva ni benga, ni ikintu gikubita cyane gose, yego na big kirakubita, muga twashaka tuzana kandi gataci gashasha. Tuca twiyumvira kuri Berry ko yarasanzwe ari hafi yacu, kandi nawe nizere ko yabikoze neza. Ntiwashimye none? Okay, nanzi kutashimye. Yo narashimye cyane. Naho cyavuye icyiyumviro afite. Muraduhaye yo hama mugaca muteba gato. Tukimvira none bababire bagiye he, bagiye bataduseze byagenze gute, kwiki mwadutebeje gato. Kandi mwe nawe waravuze amajambo. Naravuze nyene ndiko ndavuga niyo navuze. Byagenze gute. Twarafashe umwanya utari muto, urumva iyo n'igikorwa cyadutwaye uburyo bwinshi na concentration nyinshi banashima ko twayikoreye iyo original azana remix nyuma yaho, kandi remix yatwaye n'uburyo butari buke. So byasaba ko twitaza, urazi ko ibiteramo byo nta byari bihari, byari byarahagaritswe ku mvuzo zanuze kidesha corona. Urumva naho twakura amafaranga, kandi igikorwa cyasaba ko gutanga igikorwa kiri professional, kiri hejuru gato yayo, bisaba n'uburyo. So byasabye rero ko dufata umwanya tukarondera uburyo bukwiye, tukarondera na production nziza ya audio na video nziza nkuko mwayibonye, urabona ko video yatwaye n'uburyo. So novuga yuko umwanya munini twawe n'ikibazo cy'uburyo cyane gose, nico cyadutebeje. Okay, cyane novuga yuko byose ibibazo inyishu zose zibiri watanze zikunda, kuko uravye ama views on YouTube urabona ko itariki iraduga cyane gose, ariko ugiye muri realite vy'ukuri aho umuziki umaze kubushika, novuga ko umaze kubudusohora cyane gose, kuko no muri Kenya turamaze kuronka feedback, muri Kenya feedback, muri Uganda feedback, mu Rwanda, muri Congo, urumva ko umuziki wagiye kure cyane gose. Gucereka ama views naco nibaza ko ari ikibazo rusangi, ni ikibazo abarundi twese, ari ibyo abarundi dukwiye kuba duhagurukira, tukaraba ukuntu twoduza ama interactivité ku ma réseaux sociaux, si kuri YouTube gusa, ko no kuri Audiomack iriko, kuri Spotify iriko, no ku zindi mbuga iriko. So twotera akamurira abarundi ko bokwijukira gukoresha Android, niko novuga, sino muzika aho ugeze ni top, vraiment turabishima. Uri mw'isite, uri mw'ibarabara, uri muri bisi, wumva big anska, ivyo nivyo zonyene byo gusiba. Rero mukunzi uri kuradukurikirana wewe, bandanya winjoyinga kajya karirimbo kararenze, vraiment iraryoshe sana. Yakozwe na bande ino ndirimbo, video audio yakozwe na Expector, you already know. Hama video nayo yakozwe n'uwitwa John Elar niwe yakoze ajya amashusho meza mwabonye. Tunamushimira, dushimira n'abafigira bose barimo, kuko video si ya TREY ZO na Big Boy gusa, harimo benshi, aba danseur, aba Queen Video n'abandi bose turabashimiye. Wow, abantu bayikoze neza cyane, muganda akeneye kumenya bari abazungu nabo mwabakuye. Abazungu, umukobwa yari mu vacancienne mu Birigi, nimba atari mu Faransa, gusa yari ino mu karuhuko niko novyita, yamaze hafi ukwezi ari ino. So twaramwituye turakimwumvisha, tumbya ko tumukeneye, dukeneye ubwiza bwiwe
video mwari yacu musanze mumenyeranye n'umugenzi w'umugenzi wacu urumva yaduhuza turakivugana ko hamujya muhungu nawe n'umugenzi wacu aba ngaha nyene nuwo ngaha nyene hafi nawe nyine twakimwumvishije hama amashara dukundiye yani kuca tubashira muri video rero ego hari ikibanza ntatahukiwe neza hajya ahantu ni he nabonye amabuye menshi aya ni mu Burundi ijya ni visit Burundi turatuma ko n'abantu ba visit Burundi tumenye yuko Uburundi ari bwiza cyane hajya ni mu ntara ya Rumonge ishasha ya Rumonge gusa sinokubwira ngo precisement ngo ni hehe ariko mugani mu Rumonge yani mu Rumonge yani hajya ahantu hararenze ari mu Rumonge haraturuhishije cyane gose dufata ama déplacement tuhaja ahantu hagoye ukuntu urabona ko hariyo n'ibintu by'ibitanda haragoranye gato mugabo nyine akagumye baguma urabyumva na ya mugani mu Burundi abantu bafite amakenga atari mu Burundi ni mu Burundi niba visit Burundi babona ivyiza by'u Burundi mu kurangiza ndashaka umbwire challenge zibiri mwahuye nazo muri ko murategura ino ndirimbo ijya video rero challenge ni nyinshi cyane gose sinozimara sawa iya mbere ni yuwanje je nakoze ijya video ngwaye nari maze indwi zibiri ngwaye mugana avuga ni no nafuze ndavuga ni no reka mpaguruke gusa ngende nshiremo agatege ngende turabikuntu twokora cyo gikorwa tugikure mu nzira indi challenge ya kabiri niyo kwa rapi reka ndamuvugire nubwo atari ngaha haro sene byasaba yuko aja mu mazi akoga so ijya sene yaratugoye gato n'ahantu hari siko atazi koga ahubwo n'ahantu hari ibenga cyane gose kandi ni mu mabuye umva harazamo ko gutinya yuko uba harimo nk'ingona canke imvubu ya so byaratugoye gato muri kaje kasene kugira ngo gakina karangize ariko dushima Imana ko byose byagenze neza ya challenges zo ni nyinshi sinozivamo mugabo ko budget zibiri nizo iyo tuko turabaza challenge tuba dushaka kugira ngo abakonzi bacu bamenye yuko nubwo bigenda kujya indirimbo mu kazi baha bakaryoherwa zikabakuramo stress zikabaruhura bamenye yuko namwe mwabiruhiye mwahuye n'udu challenge tumwe kugira ngo bibatere intege hama babashigikire bazi yuko igikorwa mwakibahaye byo kugira kibaryohere mugabo namwe mwakiruhiye turashaka twabiza kuya kabisa turashaka kutubwire ama platform yanyu mukoresha kugira ngo umukunzi yifuza kubashigikira abashigikire zoroshe kibazo ciza cyane gose ibikorwa byacu ku muntu wese yifuza kutubona TREY ZO na Rappi Boy ni banuki ugiye kuri YouTube wandika TREY ZO and Rappi Boy ariko hamwe byo kugora cyo wiyandikira akajambo gusa yo ni ye na odds ibiri na clip uza kubona iza kubiri kuri account yacu aho ni kuri YouTube ariko cyane kandi ja kuri Instagram niho kenshi dukunda gushira ko information zacu ningoga aho ni kuri TREY ZO jewe ni TREY ZO nyene uko nyene wandika Trey amagakwego nazo canke Rappi Boy Rapkilla ucandika uko nyene ucumva Rappi Boy Rapkilla aho zoburonsa amakuru ya TREY ZO na Rappi Boy ku mwanya kuko Instagram niyo dukoresha cyane gusumba izindi mbuga mugabo no kuri TikTok turiko amazina nayo nyene kuri Twitter turiko no kuri Snapchat hose yego aho sinaho ushobora gukora information zacu turashaka ubwire mu mwanya muto cyane abakunzi bacu ubamenyesha icyo ushaka ubasaba icyo ushaka ubahamagara icyo ushaka akanyoni kwawe ya ku bakunzi b'umuziki muri rusange n'abakunzi ba TREY ZO and Rappi Boy Jenny TREY ZO ndi kumwe na Rappi Boy ari muri jewe nga so kubw'ivyo rero ndashaka ndabasabe mudushigikira umuziki ndundi tuko turakora sije nyene na generation nshasha tuko turakora turabizi ibyo turimo cyo twobasaba nuko mwodushigikira kudushigikira kwanyu no gukoresha telefone gusa bisanzwe genda kuri izo mbuga gira subscribe gira follow umudukurikirana hafi iyo dutere nk'akamo kitabire aho zo budufashije cyane gose bless up TREY ZO mumbarize bari kumwe na Rappi Boy muhira bakunda gufungura iki turabahungu kandi baba n'imyaka tugezemo n'imyaka yo gufungura twa so je nibaza ko ubugari n'inyama ko yari top yego wazuri ubugari n'inyama nimbazo tugemurira azoza bizanye ivyo bintu yego TREY ZO turagushimiye cyane ndabashimiye ahubwo cyane mwebwe niteka mwanteye kuba ndi ngaha mu bwami bwa BTV ama n'ubutaha dufite kuba nizere ko muzosubira mu twakira murakoze cyane gose ya ni muhira yego bra zikuri ushatse neza uzogaruka sawa murakoze cyane gose abakunzi bacu bless up merci beaucoup BTV Burundi presents B News